umugambi wo kugandagura canke kwica mu nzira imwe canke iriya umuserukizi w'igihugu c'u Burundi ariwe ambassadeur Terence Ntahiraja woba uriko urashika ku ntumbero woba uri kuregereza na cane cane inyuma yaho twumviye amajambo yica mutwe amajambo yo kwambika ibara amajambo atuma abarundi n'abanyarwanda bicara bakamerereza kuko Pacifique Ninahazwe yabishikirije mu Kirundi kugira abarundi bavyumve n'abanyarwanda uyu mugambi rero ukaba ari umugambi uteye ubwoba kandi akaba ari umugambi umuserukizi w'Uburundi mu Bubirigi ategezwa kuba yicaye yicungera yongera arasaba na Royaume ya Belgique eka n'ibihugu vya Burayi n'ibihugu mpuzamahanga la communauté nationale et internationale kwama bagavye kuko umwanya n'umwanya uno muserukizi arashoboye kugirirwa inabi ati Fleury le Patriote bino ubivuze wisunze iki umuserukizi w'Uburundi mu Bubirigi uyu munsi mu gikorwa yahawe harimo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambassade bakaja hamwe na ambassadeur bakiyugarana ati imigambi barimwo ntituyizi aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza hari ikintu kiriko kiraba une coordination iri kuri ubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda amakuru mbega Pacifique mo kivuga ivyo ubwo Terence Ntahiraja ntazova avuga ko mwamukoreye intebe ishushe ayo makuru abayabaha bafatira ku gikigi gishemeye Terence Ntahiraja ambassadeur canke umuserukizi w'Uburundi mu Bubirigi yoba ariko araziriki uyu muvuduko uko wagirizwa gutegura ngo gutera u Rwanda hariya mu buserukizi bw'Uburundi mu Bubirigi bifatiye kuki neza na neza tubanze twumvirize Terence biravugwa ko ariko arahogwa n'igihugu c'u Rwanda amajambo yashikirije mu gihe bari mu byo bita eurodepite aho bariko baratanga ivyiyumviro vy'ukungene ho kosogwa canke hotorerwa umuti wamaho apana provisoire umuti uri permanent hariya mu burasirazuba bwa Kongo amajambo yashikirije n'amajambo mazima amajambo mbere benshi n'abanyarwanda igihugu Rwanda rutangwa gufatirwa ibihano bakugarirwa ivyo bafise mu mahanga aba generale bagera kuri 4 bagafatirwa ibihano igihugu c'u Rwanda bikarangira nabi Union Européenne ikabijamwo mbere ikanugara imiliyoni zigera ku 200 buri mwaka Union Européenne yari isanzwe iha igisirikare c'u Rwanda hariya mu butumwa canke mu byo bagenda gukora Cabo Delgado rero ibi byose baricaye hasi baza gusanga ngo amajambo uno mwubahwa uno muserukizi w'igihugu c'u Burundi mu Bubirigi ambassadeur Terence Ntahiraja ngo arimwo ivyo baba barisunze benshi baravuze ati ngo mbemwe bamuzi ko ivyo ibi Amerika n'ibihugu vy'Iburayi vyisunze byoba vyavuye mu vyiyumviro vyashikirijwe n'u Burundi bagiye kuraba umuntu yabishikirije basanga ni ambassadeur Terence Ntahiraja baca baramudugako reka twumvirize gato tugerageze gusobanura biri mu gifaransa tujane 5 kuri 5 imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro. Maintenant, j'aimerais bien passer la parole à monsieur de l'ambassadeur du Burundi. Uno mudamu yarasanzwe hagarariye bino bikorwa vya eurodepite yavuze ati ubu ngomba mpe ijambo Terence umuserukizi w'igihugu c'u Burundi parce que malheureusement monsieur l'ambassadeur maintenant c'est aussi votre pays qui est touché par la guerre par les déplacés par les réfugiés je vous passe la parole monsieur l'ambassadeur. No muri introduction yo yavuze ati ngoma mpijambo userukira igihugu c'u Burundi waserukiye igihugu c'u Burundi kandi malheureusement ngo mbere ubu mbere biranababaje biranaraje n'inshinga cyane kuko ubu n'igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu bifise konsequences bigiye gusibisa ama konsequences canke bifise uruhagarara kubijanye n'umutekano nibiko biraba mu burasirazuba bwa Kongo ngaha rero amajambo azira cyane nayo. Madame la Présidente, honorable eurodéputé Auguste Assemblée, la délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur l'échange de points de vue concernant les violences en cours. Nibaza ko murumva yatanguye aramukanya nkuko bisanzwe yarashimira uno muyobozi wa eurodepite n'abandi bubahwa bari bahari arongera avuga ko igihugu c'u Burundi kinezerejwe kubona catumiwe kugira uruhara muri bino bikorwa.
dramatique dans l'est de la RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cela témoigne des bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent ici, heureusement, entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente, la délégation burundaise rappelle que les villes de Goma, de Bukavu, d'Uvira, une fois prises par les agresseurs du Rwanda, les conséquences sont déplorables. En l'occurrence, les pertes en vies humaines, qui se comptent en des milliers, dont les femmes et les enfants. ahejeje gushimira wateguye urongoye ivyo bikorwa no kuramutsa nko nabibabwiye murumva ko yaciye agenda mwido nido adomako aravuga ikibazo c'umutekano muke n'ibindi bigenda binakurikirana inyuma yaho AFC M23 RDF l'invasion y'igihugu c'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo yatumye habaho ama victime benshi baharugwa mu mamiliyoni n'amamiliyoni Désolé, fouiller, s'enrier, c'est catastrophique, madame. abicwa abasambanya nkuko reka bigenda bishikiriza urabona ko ururimi rudasigura urundi jana kwijana ariko murumva ko ashikiriza iyo twari dusanzwe dushikiriza mu buzima busanzwe bivugwa n'amashiramwe mpuzamakungu byashikirijwe na twebwe nka Jero Fleo Patriote namana ibabwiye ko nta kindi gikorwa abanyarwanda bako barakora ari mu burasirazuba bwa Kongo ndavuga RDF n'inkotanyi abanyarwanda muri rusangi no gusambanya kwiba kwica kwihagira ibi byose nta muntu numwe atabizi haba muri Idoha haba muri Washington haba ahantu hose bagiye bababwiye veyo ibyo muri ko murakora turabizi turavyumva turabibona dufise n'ama preve muratwo CNN yageze ku rugero rwaho itanga ama preve y'amavi satellitaire n'ibindi bigenda bitandukanye rero uno mwubahwa azira ibi bikurikira reka dufate umwanya uhagije amatuza tugira resume kugira kubera gusigura ijambo kurindi byofata umwanya muremure logistique et militaire du Rwanda. Cela est en contradiction avec les principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, au moment où les yeux du monde étaient braqués sur la signature d'un accord de paix pour l'Est de la RDC à Washington le 4 décembre 2025 par leurs excellences, les présidents des États-Unis d'Amérique, de la RDC et du Rwanda, en présence de leurs excellences les présidents du Burundi, de l'Angola et du Kenya, le Rwanda a renforcé ses troupes à l'est de la RDC en attaquant les positions burundaises qui étaient en RDC. L'armée rwandaise murumva ko nta kirekire cyane uvuga ati ni kidasanzwe kizwi canke kidasanzwe kwivugwa haba kuri twebwe haba mu bihugu mpuzamahanga haba mu mbuga ngurukana bumenyi haba ma ONG international agwanira agateka kazi na muntu ni binyene ariko rero iyo bivuzwe kumbure n'umuntu nk'uyu umwubahwa cyane bigira uburemere cyane gusumba uko Jeff Leon Patriote no bivuga ariko bariheka cyane kuri ano majambo yavugiye hano murumva ko yavuze ati mu gihe isi yose yari iteze yari hanze amaso sinyatire y'amahoro yari kirahuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo haserukiwemwo no mwubahwa ubu akaba ari waserukira Union Africaine ariwe son excellence Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi benshi nkuko mwavyiboneye twese twari tuzi ko amahoro agiye kugaruka intambara zigiye guhagarara abafatwa ku nguvu abigwa barabampita amaguru n'amaboko abicwa mu nzira zitandukanye impfu zose muko barazibona zikoze bahara mu burasirazuba bwa Kongo igitigiri c'impunzi kiguma kigwirirana twese twari tuzi ko bigiye kurangira nivyo yashikirije hano ariko ngo uwo mwanya nyene niwo bagiye gutera ama position y'igihugu y'abasirikare b'u Burundi bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro ituze n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo izo attaquer les positions nkuko yabivuze En effet, des bateaux chargés de troupes et d'arsenal ont traversé le lac Kivu. Des camions ont été envoyés depuis Bugarama au Rwanda. Ces renforts sont estimés à l'équivalent de 2 brigades, c'est-à-dire entre 7 000 et 8 000 militaires. Abandanyije avuga ko haje amato araca muri lake Kivu imiduga irava ibugarama hariya izananye mu Rwanda ngo ari ama brigade ashika ko ama brigade abiri donc abasirikare bagera ku bihumbi bari hantre y'ibihumbi 7 kuduga aya n'amajambo ashikirijwe n'umuserukizi w'igihugu cy'u Burundi
hariya mu Bubirigi muri ino nama ya Ehodepite yari kirigira hamwe umutekano ituze ryo mu burasirazuba bwa Kongo. Hano rero niho hari amajambo cane novuga ngo ni fatiro igihugu c'u Rwanda cihetse ko mu kugira gitume Pacifique nini nahazwe kubahuka no kugira acishe umutwe uno mwubahwa umuserukizi w'u Burundi hariya mu Bubirigi. Ikibazo je mbaze imbere ko nja mwido nido niki gikurikira. Uno mwubahwa no muserukizi w'u Burundi mu Bubirigi asanzwe ari mu gihugu abitwa ba Pacifique abapuciste abahindukira bakarota batuka igihugu c'u Burundi n'indongozi n'abarundi muri rusangi abafata ugwaruka gose gwahagurutse kugaragaza ukuri bakabita imbonera kure abafata indongozi z'igihugu c'u Burundi bakabashira mu kwaha bakabakurayo bakabashira mu maguru bakabashira mu kirere bakabagira uko bagomba bose bakabapfunyapfunya bakarengera ni novuga ati nibibanza Imana yabashizemo ko nta burongozi butava ku Mana aba bose bari muri ico gihugu c'u Bubirigi ariko nta numwe arigera avuga ati burya rero no muserukizi w'igihugu c'u Bubirigi ariko araturya ugwara ari mu migambi yo kutugira ukunuku kutunyuruza kugira ibina biriya nta musi numwe ndumva bagira izo space canke biprenye bakirambo twumva ngo baruguruye ububare mu Bubirigi twumva ba Esdras Pacifique Alex Antoine Kaburayi we wasanzwe ari no mu Bubirigi afise na double nationalité y'u Burundi n'Ububirigi baketini vy'abandi nabo nyene niko kuko afise y'Ububirigi n'imbati y'Ubufaransa aba bose bari muri Belgique ugiye kuraba diaspora nini canka abarundi benshi bari mu Bubirigi nabatavuga rumwe nabiprogramye ko batavuga rumwe na leta y'u Burundi uno mwubaha akabari yari gute yoza kugirira naba abo banyarwanda abitwa ko bari kuri liste bloquée nkuko nabibabwiye harimo Pacifique harimo ba Esdras abo bose bakaba bari ngaho atakintu na kimwe kibi araba girira nico twamuca mubona neza mwisunze ko ano majambo ara icamutwe amajambo yo kwicisha umuntu amajambo yo konona n'izina ry'umuntu n'imigambi ugayitse cyane Pacifique ariko arakora akoreshwa n'igihugu c'u Rwanda nimba naho ariko arabikora ku bushake bwiwe Pacifique urakuze imyaka ufise ni myinshi cyane icara hasi uronderera ineza igihugu uronderera ineza abana bawe nimbo bafise unerere neza umuryango wawe uyaga ibiyago vyubaka ibiyago vy'iterambere nta kuntu na kumwe mwovuga ko mukunda igihugu c'u Burundi mudaterera mu iterambere ry'igihugu gutera mu iterambere ry'igihugu nako kurazwi biri clair no ko investisa nta bindi vyinshi no moza mumbwira ngo murakunda igihugu mudaterera iterambere ry'igihugu reka mvunagure ndababwire neza na neza bamwe muri abo 100 ingahe bari kuri liste bloquée ndasoma nyaragasa ariko mubamenye kuko benshi barakunda kuvuga ino liste bloquée ni gute ko dukunda kuyumva ariko tutaramenya neza na neza bariko ino ya ikaba ari liste bloquée yasinywe ko itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016 na Cour suprême le secrétaire général de la Cour suprême ico gihe ari Agnès Bangiriceng nimba ntarisomye nabi muranyihanganira rero uwa mbere ari ku rugo rutonde ni Bucumi Moise uri ku rugo rutonde agira kabiri ni Busokoza Bernard ugira gatatu ni ex general major Niyombare Godefroid uyu akaba rumwe ya declara kuri Renaissance ko yafashe igihugu bikarangira bimutaye ku w'amazi ugira kane ni ex general de brigade Habarugira Gilbert ugira gatanu ni ex commissaire de police Ngendakumana Leonard ugira gatandatu ni Hatungimana Leonidas ariwe yitwa imbwa itukura kuri Twitter ariwe yama yifatira indongozi muri bukane jambo yashikirije avuga ko nyene cyohera umukuru w'igihugu na nyene iteka SG w'umugambwe Reveriano ko bose ngo abazi amajambo menshi ngira mwarayumvise ugira indwi ni Nduwimana Onesime ugira umunani ni ex OPC Bakundukize Libert ugira 9 ni ex commissaire de police principal nibigira Edouard ugira 10 nini nahazwe Pacifique ari muri runo rutonde nini nahazwe Pacifique ugira 11 ni Ndikumana Patrick ugira 12 ni Shimirimana Vital ugira 13 ni ex general major Gaciubwenge Poncien ugira 14 ni Sindayigaya Jean Claude ugira 15 ni Nduwimana Patrick
ugira 16 ni Barankitse Margarite ariwe Magi Sharome 17 Rugurika Bobo Rugurika musanzwe mumuzi kuri RPA n'ivyo yakoze no kungene yashikiriza amakuru ivyo mutazomwibukira ko murabifise muzokomeza mumwibukira ko nako murabifise 18 niyo nkuru Gilbert ni umwe asanzwe akora mu bamenyesha amakuru bakora ino space canke bino biganiro bakunze kumubaza cane Pacifique ninahazwe muri Focode bariyegeranije 19 ni Bashirahishize Dieudonné 20 ni Niyongere Armel 21 ni ex lieutenant colonel ni Tereka Arcade wa 22 ni ex colonel Shimirimana Edouard wa 23 ni ex colonel Twagirayezu AM Zakari ugira 24 ni ex major Ndayikeza Emmanuel ugira 25 25 ni Minani Jeremia Minani ugira 26 ni Minani Jean ugira 27 ni Mitabaro Patrick ugira 28 ni Yuhire Anne ugira 29 ni Havyarimana Arcade ugira 30 ni Muhozi Innocent Muhozi muramuzi kuri Renaissance n'ibindi vyinshi nandi mateka yiwe harabamuzi kunsumvya bakuranye bivukana n'abandi benshi Innocent Muhozi gusa ndibaza ko bavuze Innocent Muhozi muca mu video zina ni camamare cyane 31 ni ex general de brigade Nzeyimana Moise 32 ni Sinduhije Alexis Sinduhije mu 33 ni general major Ntiranyibagira Jeremy wa 34 ni ex commissaire de police chef Nabindika Guillaume muri uru rutonde rero Pacifique ninahazwe agira 10 mwumvise muri babantu bose bagira space bose bari kuri ino liste kuvuga rero nk'abataye umutima nk'abataye umutwe canke kuvuga nk'abiyahura ntibibatangaze barazi ko ntaco bera ntaco novuga gute ntaco bacerera kuko ibi bahanze canke ivyo bagirizwa ni vyinshi cane rero baravuga nk'abitaye ataco bitako ariko bagakora nka Satani kuko Satani niwe azi soro yiwe niwe azi urubanza yaciriwe aca akora ivyo ashobora vyose kugira ntazaje mu muriro wenyene nuko rero aha kwari kugira mbanze sasire neza na neza mubanze mumenye igituma uno mwubahwa umuserukizi w'igihugu c'u Burundi mu Bubirigi ariko aravugwa ko ano amajambo igihugu c'u Rwanda carakajwe n'amajambo yashikirije muri Eurodepite cyangwa asanzwe abikora muri diplomasi mbere nagomba mvuge ko uno mwubahwa mu Bubirigi avyifatamwe neza kuko nta kintu na kimwe igihugu c'u Bubirigi canke biriya bindi bihugu aserukira kuko si Ububirigi gusa ni novuga gute sinzwe no bisigura mu Kirundi ariko nimumenye neza ko kuva ashikirijwe amabanga icuka kimeze neza hagati y'u Burundi n'Ububirigi imigenderanire ibinabiriya mwama mubona ko yataheruka gutumirwa muri Enabere hariya mu Bubirigi nta bitumire na bumwe atigera ahabwa rw'ibikorwa by'igihugu c'u Bubirigi muri rusange bivyo neza biragaragaza nko yavyentroduce muri ano majambo muri Eurodepite ko igihugu c'u Burundi kibanye neza n'igihugu c'u Bubirigi kandi aba opposa canke abitwa ko bakubise coup d'etat bikafuba bari mu Bubirigi nta numwe arajya ugwara ariko ko mvuze bino ntimuze gukora space mu mwagiriza muvuga amatubanyeho nabi tugize ukuna kuriya muzoze mutuzanira ibintu bise preve je ndabazanira ibintu bise ama preve kugira ntwirwe tura domidia 14 umuntu akuvuga ibintu akuye mbega atumwa na leta mbega agira ukuna kuriya no narababwiye ati jewe nta muntu numwe yantumye jewe ivyo mvuga vyose ni jewe jenyene ku gatwe kanje ndicara nkaraba kahise k'igihugu nkaraba ivyo twaciyemwo nkaraba mbega indongozi zisa nkizi iye mbega baopoza basa nkuku uye mbega ibinabiriya bija hehe hanyuma ndavuga ati igihugu ntigisubirizwa nta kindi kintu mfise iruhande y'abavyeyi atari igihugu bose barakigwanira gombe murabe mu bihugu vyose icitwa igihugu niteka nitekane wimye iteka igihugu naco kikwimimva upfa wangara wegura hambwa muri izo mva z'iburayi ariko uba utari mu gihugu c'u Burundi
niteka novuga ko uzosanga uriko hambwa n'abantu babiri batatu bane bagukikuje donc niteka ntaryo ubufise gira mwama mubona ukungene abitwa karaba boss canke abitwa ko baromartse cyane histoire y'igihugu bagerageza gupfukama bakongera bagasaba bakongera bakanabicisha kure procedure zinazimvye kugira uwabo agarukanwe uhambwa mu gihugu c'u Burundi rero wimiteka igihugu cyawe c'u Burundi kikakwima wima iteka kikakwima imva uko niko biri rero abarundi mumenye impamvu Pacifique Ninahatswe ariko aratsa umuriro kuri ambassadeur Terence Nahiraja niko yatumwe n'igihugu c'u Rwanda kuko Pacifique nta kintu kibi arakorerwa nuno muserukizi w'igihugu c'u Burundi mu Bubirigi aze hano ambeshuze abasanzwe bari muri ico gihugu nta muntu numwe arakorerwa ikibi nuno muserukizi ngo bavuge ngo arabadodobereza ngo arahojije amahoro arababurabuza arabarondeza aragira ibinabiriya nta kintu na kimwe no mu majambo yavuze ndibaza katoronka ikintu na kimwe amwagiriza muca mubona urwanko ho ruva kabiri gacanke gatanu kuri gatanu byose biba bimeze uko reka rero tubandanye nibikurikira avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambasade bakaja hamwe na ambassadeur bakiyugarana imigambi barimo ituyizi aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza hari ikintu kiriko kiraba une coordination iri kuri ubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda amakuru mbega Pacifique mukivuga ivyo ubwo ntaraja kuri iki kibazo yaciye amubaza ngo barabona ko yakira abantu mu cumba bakiyugarana mbega ivyo bayaga babimenye gute ko bigana gutera u Rwanda mbega ubuserukizi bw'u Burundi burafise limite na karorero gusa ni marge no kugira dusesangure twumve neza ko ivyo avuga byo babirimwo moitié y'ukuri canke ari ububeshi gusa ari kugira yambika umuntu ibara mbega ubuserukizi bw'u Burundi bwakira abarundi gusa nta mufaransa bwakira nta mudagi nta murusiya nta munyarwanda nta murundi nta mukongomani mu gihe yoba aje kubyitura diplomatiquement sinahura neza mbega ivyo umuserukizi w'u Burundi ayaze n'abashitsi yakiriye mu buserukizi bwiwe mu biro vyiwe ni ngombwa secrétaire canke abakorayo bose ntabonze sinzi amatashe bafise ariko ndashaka kumenya ni ngombwa abakozi bose b'ubwo buserukizi bamenye ivyo yayaze navyo mbega umukuru w'igihugu yakiriye abamugendeye muri presidence ko tuhora tubona mbere tuve na hano iwacu narabonye nibiheruka muri ibi bitwa ngo nimishikirano canke ibiganiro vyahuza igihugu c'u Rwanda na Congo nibi vyose vya AFC M23 mbwebwe za Sarambwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harabaye ikintu bita wikro Kagame Trump Tshisekedi canke akaba wikro ya Tshisekedi na Trump canke akaba wikro ya Kagame na Naka ndashaka kwiyumvira mbega umwanya umuserukizi w'igihugu c'u Burundi mu Bubirigi yakiriye ni muraza muri commentaire mu nyishuri yakiriye umugendeye ni ngombwa ivyo bayaze vyose acasohoka babwira ati akoma cravate ababwira ati yegeranye ikota ababwira ati buryo umuntu tuvuye kuvugana ibi nibi ça c'est 1 2 mbega nigiki kigaragaza none ko abo yakiriye ya Pacifique avuga ko bamubwiye yakiriye bariko barayaga canke barasinya amasezerano yo kudurumbanya igihugu c'u Rwanda yoba afise agapapuro yoba afise voice yoba afise video yoba afise umwe témoignage yumwe muri abo bavuganye na ambassadeur Terence Nahiraja akavuga ko ivyo twako turavuga nuri ya munsi tariki ni ya masaha naya igihe twiyugarana mu cumba ciwe mu biro twako turategura umugambi wo gutera igihugu c'u Rwanda nje tande babwira ati ibintu avuga ze murabitegera neza mu bidigere ntimupfe mu bimashe neza mu bihekenye neza ntimupfe kubimiragura kuko abantu twe ntituri bikoko kuko impene yo iramira ubwatsi uko ubibonye n'inka ariko iyo vyicaye bigatuza babiturukije canke vyicaye ahantu birasubira bikagarukana ivyo vyamize mu kajagari bikongera bikabisubiramo nivyo bituma bavyita ibihimina biruza ariko umuntu ntiyuza ivyo bagutamitse banzu bigumane mu kanwa uzane amate abibombeke hanyuma ubihekenye neza witonda hanyuma umire ibintu uzi kuko Pacifique n'abamuzungurutse bako baratanga isumu muzoraba igituma
bako baratanga isumu muraza kumpinyuza nta musi n'umwe bazozana umugambi w'itera bakunda abarundi bakunda ko n'igihugu gitera imbere ugwaruka bataye mu makosa nta musi n'umwe barabaha umugambi w'iterambere birirwa bayaga politiki imyaka bayiyaze nta kintu na kimwe novuga ati barahindura canke kizoza guhinduka kumvo zuko batatabije turiko ndabona hirya no hino ama space y'abantu bavuga ati none imyaka mumaze mutatabiza ntimuraruha mbega nta kindi kintu kizima mwoza mubwira abarundi atari kubajyanisha atari kuzana moko atari kuzana ngo abadede atari kuzana imbonera kure ibi nabiriya ko mu Burundi ubwo imigambwe ihari irimwo ugwaruka rwinshi ko tutarumva muvuga abajerere ko tutarumva muvuga ugwaruka rwa Frodebu ko tutarumva muvuga ugwaruka rwa FNL canke SNL n'ibindi bigenda bitandukanye mbega ntimubona ko amajambo canke commentaire zanyu zituma zigaragaza ico muri n'uruhande murimwo kandi mwitwa ko muri société civile par définition canke mugiye kuraba ibintu ikora gende mwandike kuri Google murabe naho mwogomba mukavuga ati société civile muri rusange ibirangwa niki société civile si opposition société civile ikorana parallèlement n'igihugu société civile umugambi igihugu cashize ku mugaragaro utari kuragenda neza société civile ashoye kuzikavuga ati ahantu kumengo mu gihe mwako muratubwira ibijanye n'uburyo no kungene bizokorwa muri plan yo gukora hano hantu mwari mwavuze ko hazoba hari ivyumba 8 ubu hari ivyumba 3 amahera y'ivyumba 5 muyashizehe canke mwarahinduye nimba mwarahinduye ko mutatu notify ntimugenda mwagiriza société civile rero za hani Burundi si kuvuga ati ngo ni société civile communautaire nkuko nabibabwiye ahubwo na ma parti politique yahinduye izina kuko niko ndabibona ugiye kuraba abantu badera muri zitwa ka société civile zigera ku 200 narigeze kuzibasomera n'ubu ndiko ndategura ama fact neza na neza ko nababwiye ko naye bukora ikiganiro hatagira ama fact mazima mugiye kuraba izi société civile uhereza Focode ngo za Raji nimbari zande n'ibindi vyinshi hariya kungere zose ari 200 zandikira ONI zandikira ama communauté internationale bariya bose ugende murabe ico ntashatse kuvuga namwe ni mucirabire kandi mu medite muraba amajambo bavuga impemu nimwe strategie nimwe umengo biva ibukuru nagomba vuga idini raho mugabo no wangiye kuyempika idini umengo biva ibukuru bigaca bikwira isi yose uko nyene nimba biva kwa Pacifique aya ma société civile yose 200 uzosanga yapostinze ibintu bimwe Pacifique cavuze nico bagreke bapostinga n'abandi benshi shaka kuri Rwanda bagira promotion kandi nongera guma ndabavuga ariko nimwumve neza ko amajambo ariko arashikiriza arimwo akantu kukumengo bamutumye kandi aranaduta reka tubandanye gatoya Tirasi nahiraje ntazo bavuga ko mwamukoreye intebe ishushe ayo makuru abayabaha bafatira ku gikiki gishemeye ntaco zontagaramwo n'ukuri n'ubu naca vyandika ndabimenyereye gutukwa ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mubo bakorana nibo bayimana mu mesha makuru uyu nyene basanzwe bakorana 5 kuri 5 numva kamwibazisha ibibazo nkumengo ariko areza Terence canke ariko arashaka kuguma hagati na hagati ariko nagwanda babwiye ko zino space bazikora babiteguye barahana ivyo bavuga sije n'ibibazo babazanya na strategie yo kuvyishura kugira amere nk'uweza Pacifique gatoyi amubajije ikibazo kiri clair mbega Terence niwe ambassadeur niwe muserukizi w'u Burundi mu Bubirigi mbega ntazohava yibaza ko ugize binabiriya ntazobona ko wamwibasiye canke wamwifatiye umwagiriza ibintu bidafashe ngo nukuri nagombe anyishure agombe gutukwa agenda bimenyereye umva agomba kwerekana ko ivyo avuga vyose abantu baca ko bakamutuka nkuko uriko ndakora kino kiganiro ariko sivyo namba Pacifique nta muntu amutuka Pacifique umuntu aramurodressa Pacifique wewe urakora ibintu kibaza kuri icabwenge nkavuga Pacifique wewe none wize ahantu abandi bantu bose bize mbega Pacifique we ni wowe utahura ibintu nkuko abandi bantu bose batabitahura je nagomba ndabahe Paris nama nayibahaye Pacifique na nume Pacifique hanume Pacifique kwanza Pacifique gusa Pacifique nk'umuntu yomushira ahantu eroanye y'abayazidrasi nabande ndaze Pacifique niwe motel muri uno mwanya igituma ariwe motel na Kiramva yarabivuze muri audio nigeze kubashiriramwo abatayumvise muraza kunyandika muri commentaire yaravuze ati Pacifique ibintu akora abikora ku gatwe kiwe abikora ku nyungu ziwe Pacifique wadukojeje ibara uduhamagarira abana bacu baja mwibarabara Kiramvu ndiko ndakotinga sije ndiko ndabivuga baja mwibarabara
uzi neza ko Petero Nkurunziza niko yamuvuze ngo atazoresista mugabo nta plan B yari ihari mu gihe Petero Nkurunziza yo resiste. Rero hagiye kuba resistance ya coup d'etat ntiyaba nkuko bayiteguye. Pacifique yari afise billet d'avion, bose baciye baguruka bigurukira muri ivyo bihugu. Abana babakiramvu bagiye cunwa gufuni na buhoro mu nzira kumbure bagiye barahura n'ibindi batari biteze basohotse igihugu bigoranye kumbure, ariko turazi neza ko uko babiteguye atariko vyagenze, kandi twarumvise mu kanwa ka Kiramvu Domitira yahora akorera ikimenyesha makuru ca RP hano mu Burundi. Muramuzi avuga zatwugaye twamugina na Kajembe Gete n'utundi tuntu tutazomwibagirirako. Rero biragaragara ko Pacifique ibintu asanzwe akora abikora kubwiwe ku nyungu ziwe, kandi Pacifique ari we moteri. Kiramva ari ndavuga ko waraduhenze dusheta abana bacu tubashira mwibarabara, bisigura ko ari we ahagarariye bino bintu cane cane nariko ndababwira. Reka arangize avuga gato ice ngaruka kuri rwa rutonde, ndababwire urutonde rurimo Pacifique nini nahatswe. Cha kabiri nuko abandi makuru ava mu Burundi yemeza ko hari intumbero yo kubaka hagati mu gihugu inzu yoba ya coordination y'intambara iri kwirategurwa. Okay, aravuze kandi ngo hagati mu gihugu ngo muri iyo migambi nyene yo gutera igihugu cy'u Rwanda ngo hariho intumbero canke ngo iyi nzu iriko irubakwa izokubakwa kumbure hagati mu gihugu kubwo gukordona intambara. Natubwire ufise amakuru avuga ati izokubakwa mu Kirundo, izokubakwa imuyinga, izokubakwa Bubanza, izokubakwa Cibitoki, izokubakwa hehe na hehe. Mugo parce que na makuru atagira ifatiro, na makuru atagira fact, n'urusaku, si n'urusaku, na makuru bicara bagakora, bagaproduiza. Bafise industrie y'ibinyoma, bafise strategie zo kwambika ibara umuntu. Ahubwo ndanatangara igituma atarakora space kuri Fleury le Patriote. Ndanatangara, ariko namaze kubona ko batanguye. Hariho umuntu nabonye yitwa Nimbarinde hari ya Christian yacishije mu kanwa, ndiko ndamukorera ikiganiro naye bemereye, nzomukwita kanywafu sinzobabaza, ariko nzomuroderesa ndamwereke ko ibintu yaje kuvuga canke ibintu yirirwa aravuga ari binyoma, yigira ngo no umusesanguzi canke ngo numumetre, kandi yigira ngo ari muri diaspora canke ngo yarize. Pacifique rero aravuga ko hari inzu izoba ikordona iyo ntambara. Iyo nzu izokubakwa hehe ga Pacifique. Avuze ngo mu gihugu hagati nuko atazi ivyo ari karavuga. Ibindi ko naye babwira ijana kwijana, Pacifique ntazi ivyo ari karavuga, ari arireshangishwa kugira arabe ko amafaranga Paul Kagame yamuhaye yo yacikana, yo yajya akamubwira ati ivyo wambwiye nabivuze, rero rondera credibility canke rondera ukungene vyapfuya, rondera ukungene ubiduza. Nakije kamera rero kuza guhinyuza Pacifique ivyo yashikirije. Pacifique twereke preve kuko twe abarundi aho tugeze si babandi bo gutamika mira abarundi aho tugeze turishana hasi twimvira eske ibintu abivuze kubera iki. Mugiye kuraba ibi bintu Pacifique ahabivugiye si coincidence. Raba muri Congo ubu bako baduza abanyarwanda bako barambika ibara Jean-Luc Habyarimana umuhungu wa Habyarimana ko ariko ariyegeranya ngo ayegeranya FDLR n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye bashamwe ngo nimbonera kure ngo hariya ngo afite umugambi wo gutera u Rwanda. Mu Rwanda bace mubona abasirikare baja Irubavu ni hafi ni ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Barababwira ati baragiriza bene gihugu. Umusirikare ne bari mu majoro ne bari umuki arabwira ngo abana banyu ngo bagiye ngo mwarabuze ngo irengero ryabo ngo bamwibaza ko igihugu cy'u Rwanda ngo kiko kirabatwara ngo kugwana ku ruhande rwa RDF rwa Red Tabara ngo ariko ngo abana banyu twagiye kusanga ngo baja muri Wazalendo ngo no muri FDLR ngo mu ntera hamwe ngo murabiharira kugira hagira umunyagihugu aza kuvuga oya agatwe kabe kagiye. Abene gihugu birubavunda bakomera amashi, mwaravyifashemwo neza, mwari imbere y'ikigeragezo c'urupfu kuko hagiyo wihenduka avuga ati oya sivyo wabugiye. Ariko ko mwamwumvirije akavuga kumbure mu mutima mwaravuga ati vuga uheze tuve mu maso. Yaravuze aranabagiriza ivyo abagiriza avuga abana banyu mu barungika muri FDLR baca hehe.
ikibazo ni iki irubavu abantu bahazi ni mutubwire irubavu umwana w'umunyarwanda ari hariya aca hehe agiye mu citwa FDLR agiye mu citwa Wazalendo ubu muno mwanya wose bako baravugamo bino bintu ni binyoma no gutawakuba kugira barabukungene boremereza Paul Kagame aronke poa yo kuguma ari mu burasirazuba bwa Kongo kuca rero kuri Pacifique kugira yagirize Uburundi ko buri mu mugambi wo gutera u Rwanda ngo abicishije mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi sico